kano karere muri Afrika canke ahandi birashoboka ko abantu bagira ibintu badahurizako. Iyo rero abantu bafise ibintu badahurizako, umugore wose ushidahurizako na politike itwara ico gihe, iyo hari ivyo basaba biba bibaye vyiza hiyumviriwe izindi nzira zose zishoboka zo kugira ngo batore inyishu batarinze kuja mu nzira y'intambara. Igihe rero bishitse abantu bagafata iyo nzira ya nyuma mu nzira zose zibaho, inzara yo gusheta ubuzima bw'abantu, aho hantu urwaruka ruba rukwiye ko rwifata. Urwaruka ruba rukwiye kwigumya rukirinda kujana nyabahururu, rukirinda gupfa gukurikira, rukirinda gupfa kuja mu ntambara batazi abayiteguye, batazi n'ahantu izoherera, kuko twagiye tubibona mu ntambara zagiye ziraba zabaye mu Burundi canke zabaye ahandi hose, abantu bakiri bato barazigiyemwo, barazigwana, bazigwamwo, abandi bazibera kw'ibimuga, ariko impera n'imperuka babandi baziteguye bakagaruka kuganira, bagatangura kugabura no gusangira ubutegetsi, bigaragara ko aribwo baba baragwaniye. Muga kenshi rero urwaruka rwaguye ku rugamba, rwataye amashuri, urwamugariye ku rugamba, kenshi baca bibagirwa. Niyo mpamvu hari intambara umuntu ashobora kuba arimwo atahura neza, mbega turiko turagwanya iyihe ideology, mbega iyi ideology turiko turagwanya twateguye iyihe izoza kudufasha kugira ngo tugire n'imiburiburi abadukomokako baze baronka ubwigenge twe tuba twabuze. Ariko muri ico gihe biratandukanye naho abantu bategura intambara biherereye, ikaba ari intambara yo kuronka amaronko, yo kuronka inyungu, yo kugirane, hanyuma urwaruka rukayishorwamwo, urwaruka rukaba ari rwo ruja gukoreshwa muri ico gihe, ariko ibiza kuvayo yaba amafaranga canke izindi nyungu zikaba iziza kuri babandi bayiteguye. Aho rero niho tuvuga tuti urwaruka rukwiye kugaba, rukama rushishoza imisi yose imbere ko rufata ingingo. Twebwe nk'umuhari mpuzamakungu urwaruka rw'Abarundi dufise igikorwa nyamukuru co gutahuza urwaruka rwumve ko rudakeneye kuba ibikoresho, ahubwo kugoba mu bantu bahabwa ijambo mu kwiga no mu gutegura ukuntu ibibazo bishobora gukemuka, inyishu zikaboneka, atarabo kurindira ngo umuntu uratora urwaruka hajya ngo urujane gukora ico mutateguranye. Twebwe rero nk'intumbero yacu ariyo kugira abantu batahure, bareke kuba ibikoresho, baba abantu bo kugira ico baterereye mu ikemurwa ry'ibibazo. Turumva yuko duhamagarira ko urwaruka rwo kwirinda gupfa kujana n'ibije byose, rwo kwirinda gupfa gukoreshwa, na cane cane muri ibi bihe usanga ababashira imbere babajana kugira ngo babagire ko nka sacrifice, bahagenda bakaba aribo baza guherera ubuzima bwabo, abasigaye mu nyuma bakagaruka kwiga ukuntu bazosangira inyungu zavuye muri iyo ntambara, kandi urwaruka rwahahoneye rutari rurimo. Nibaza ko urwaruka ruba rwaragiyemo uri muri za wazalendo, baba n'abari mu bisirikare bitandukanye, barashobora kuba bagiye mu bintu batumva badatahura, bakaba babaye ibikoresho. Uwo barera atahura ivyo ariko arakora nakomere kwibanga, akora akazi ariko arakora yumva jezwe kamuhiteka kuri we, ariko abantu batumva ivyo barimwo bumve ko babaye ibikoresho by'abandi, kandi nta nyungu bazohakura. Abazi ibiriko birakorerwayo niyo bazishobora kuzoronka inyungu, kuko bafise ivyo bakarikiye bariko bararondera. Inyungu rero izoboneka abantu baguye ku rugamba, abantu bamaze bashengeye. Murumva ko intambara ijya abantu baragwa ku rugamba ari benshi mu buryo butandukanye. Uwumva rero amaraso yiwe ariko yasesera ubusa, uwo niwe gikoresho, niwe twakebura tuvuga yohiga inzira yihuta yo kubivamwo vyihuse. Abigishije gukunda igihugu sinzi ko bigishije gukunda igihugu cyo muri Kongo gusumba igihugu cyo Burundi. Ntibahamagarirwa kuja gukunda igihugu cyo muri Kongo gusumba igihugu cyo mu Burundi, nabo nyene bazoba babaye ibikoresho, kuko ico gihugu cyo muri Kongo kiratandukanye n'igihugu cyo mu Burundi ciwabo. Igihugu cyo muri Kongo kirafise beneco, kirafise abagifise inyungu, kirafise n'abaziharanira. Abasigaye ubaye igikoresho cyumwe canke uwundi, ingaruka ikugaruka ko kwakundi nyene.